batinda kubwira ikintu kimwe ahubwo je nobaha inguvu zo kubabwira ati genda utabuze convocation nzitaba nimba babaza yuko byukuri vya vrai jewe naragututse mu bisanzwe hari abantu tuvuga bivanye n'ukuntu dushaka kuba branding sivyo kandi ugasanga ko tubavuga batanatwe ko turabavuga batanandishe kubera ko bariko barakora ahubwo je ndikumvuga kubera ibikorwa bariko barakora sivyo ngo marango narabasengeye ngo kugira ngo bazimire ucuzima umvuka usanga barabishizemo beef naho duhura ntibandamutse ngo motife ngo navuze yaduzikiyo voilà canke twarabanye gutya anshikiriye ndabona ko twako turaraba anshikiriye akacaraba imbere canke acahindukira karaba ku handi hari umuntu abaza hari umuntu amaze kukugira bien sûr muzane ngati mucane Fernando twarahuye mucarama kandi yari kumwe na Berisima niwe yambonye yego iyo mugore we yambonye akimbona Berisima urumva Fernando yarakubona akimbona umugore wa akimbona uko yari kuri kote yo hirya akimbona baravuganye ibintu hamacaza guhindukira yamaze kurengana umugabo narabonye ko yambonye wumva yarakubonye yarambonye urazi iyo aza kuba uwundi urazi ndakubwira ikintu kimwe ku muntu muba mukorana umwuga urazi je nka simbizi basi akarorero dufatire ku karorero ka hafi simbizi kuri level tugezeko ku bugenzi canke dufitaniye niyo shora kurengana yambonye mu ibarabara turetse n'ubugenzi kirazira kurengana ku muntu ubuzi canke mukorana akazi kamwe sivyo je tuhavuze ko muzi kuri mu inzigo nyinshi urazi simbizi urana naho yombona basi canke bakavuga bo bari kumwe ati yo alu ntatera bandanya ahubwo araza guhagarara avuze sona alu sava umeze neza ego ugiye nahe namba aho rero bimbaza ugiye nahe abonye uko namba yabonye ko ndi ku maguru canke nkamubwira ati ndahanyene tu iki kintu none ukibona gute cyo kuza abantu ugasanga inbox bagiye gufungishanya kugira ngo bagiye ngo gufungishanya ikintu cyambe twagomba twigishe entertainment cyarico cheka man mu bisanzwe ni bimwe muramvuga mu myidagaduro hariho abantu baza muri ibi bintu batazi ivyo bajemo bataratahura ngo baje mu biki sivyo kuko nimba umuntu avuga ati jewe ngo nzogufungisha kubera ko wankoreye iki kintu urumva kwanza ico kintu gufungisha mugenzi wa mukorana akazi kamwe ngo biki n'ibiki urumva ngo jewe waje kuntaburiza ngo kubera ngo nakuvuze nabi urati rero ndababwira ikintu kimwe jewe nimba narakuvuze nabi genda utabuze convocation kugira inzigo rero ibandanye nakwica kuko narabonye kumenga iyi industry bangishizemo inzigo niniya cyane niniya gose hari umuntu mushaka guhura warakoze ikiganiro ntigeza kuri ntigeza agira iki kandi ikiganiro cyo ko ari carabwe sivyo wabivuze contre nivyo wari kuvuga nivyo wari kwemeza sivyo uri contre navyo kugira ngo urabe yuko iyo ndirimbo boja kuyiraba y'uwo mujamo sivyo urashaka gupromotingira umuntu mu kajagari muri sense negative kugira ngo umuntu twayaze arabitahura ibi bintu ni kiriko kiriko just ndamuponda ariko yarabitahuye yaravuze ati hariho abantu dutahura nabi muri industry sivyo ico gihe twari duhuriye muri gasho ya Natasha twaricaye hasi turayaga yari double J na Kiriku aravuga ati hari abantu batahura nabi kandi bashobora kubishiramwo beef mukaba bansi mugabo wewe impamvu yavuze gutyo nuko afisi yari karaje kandi ahazi so turashaka gupromotinga ikintu mu kajagari canke mu sense negative kugira ngo ico kintu gishike kure wewe muri ivyo utabitahura reka kwiteranya n'abantu ngo gwana n'umuntu ngo kubita umuntu canke ngo ufungisha umuntu Hello guys, my beautiful people, murameze neza. So my name is Liam, promoter behind the camera kuri Nick Trick Show. So guys, no musi rero ntibisanzwe ntivyoroshe no musi nagarutse kandi nabazaniye link Arlene Aluwa muko wanyu mwemera cyane mukunda cyane. So reka dutere tumwakira nta kugotwa. Taramukiro wa kunzi ba Nick Trick Show. Ni link Arlene Alu comme d'habitude miswafsel kwa menye msumeno maso yinyana. Yes, meze neza Alu. Ndashima Imana. Waraye neza? Ego. Ni kwa kundi nyene twa maturiko turakorana ni duye abantu babiri. Yes. Hamwe na Alu. Amaze n'umutuzi kwanza.
yeah nagira kunwa ako mu gatondo guys tuba twavuze cyane n'imihogo nagira kuronka ako mu gatondo oya je nakonwa kacya haha no kata na vibe yeah kirazira kunwa utarakora guys ukabura umuntu ukunda kunwa utarakora akazi k'umuntu yeah uzoba uriko wishira mu bibazo bidasanzwe yes cyane kuko yagiye umuntu amaze kuborerwa biba birangiye biba bihetse none hari ikindi kintu none tutangura kuyumvira ba Trump tutangura kuyumvira ba Baltazar tutangura kuyumvira bande gakundwe impamvu gukora waborewe ari amakosa yes ramusare bakunzi ba Nick Drip Show ndabaramusigira kandi wabaramukije so yes so guys uramutse tuganire about our industry yacu abaririmbyi tutanga content bakadusanga mu makomanteri canke bakadutuka canke duhuriye ahantu bakakutuvugisha so n'umusiri butugira tuvuge ko muri rusange twongera turatanga umuco ko bino bintu bidasaba inzigo nivyo n'ubundi mu bisanzwe ibinye nta nzigo ibi vraiment ubishizemo inzigo vraiment asha umerewe nabi ashubuye n'ibibazo ushizemo inzigo ucugwara istoma inzara ukajusanga ni kibazo yes aru abantu ndazi banaza kugushikira aba byadushikiye kumva umuririmbyi yari yadukije waramuze nabi we nashaka kwandikira uje nzo kwitwarira ngubiki nibiki ibyo ntuvuga kwikiwe bati ndakubwira ikintu kimwe ahubwo je nobaha inguvu zo kubabwira ati genda utabuze convocation nzitaba niba babaza yuko byukuri vya vrai jewe naragututse mu bisanzwe hari abantu tuvuga bivanye n'ukuntu dushaka kuba branding sivyo kandi ugasanga ko tubavuga batanatije ko turabavuga batanandishe kubera ko bariko barakora ahubwo je ndikumvuga kubera ibikorwa bariko barakora sivyo ngo marango narabasengeye ngo kugira ngo bazimire ucuzima uvuka usanga barabishizemo beef naho duhura ntibandamutse ngo motife ngo navuze yaduzikiyo voilà canke twarabanye gutya anshikiriye ndabona ko twako turaraba anshikiriye akacaraba imbere canke acahindukira karaba ku handi hari umuntu hari muri amaze kukugira bien sûr muzane ngati mucane Fernando twarahuye mucaramo kandi yari kumwe na Berisima niwe yambonye yego iyo mugore we yambonye akimbona Fernando yarakubona akimbona umugore wa akimbona uko yari kuri kote yo hirya akimbona baravuganye ibintu hamacaza guhindukira yamaze kurengana umugabo narabonye ko yambonye wumva yarakubonye yarambonye urazi iyo aza kuba uwundi urazi ndakubwira ikintu kimwe ku muntu muba mukorana umwuga umwe urazi je nka simbizi basi akarorero dufatire akarorero ka hafi simbizi kuri Rova tugezeko ku bugenzi canke dufitaniye niyo shora kurengana yambonye mu ibarabara turetse n'ubugenzi kirazira kurengana ku muntu ubuzi canke mukorana akazi kamwe sivyo je tubavuze ko muzi kuri mwinzigo nyinshi urazi simbizi urana naho yombona basi canke bakavuga bo bari kumwe ati yo alu ntatera bandanya ahubwo araza guhagarara avuze sona alu sava umeze neza ego ugiye nahe namba aho rero bimbaza ugiye nahe abonye yuko namba yabonye ko ndi ku maguru canke nkamubwira ati ndahanyene tu iki kintu none ukibona gute cyo kuza abantu ugasanga inbox bagiye gufungishanya kugira ngo bagiye ngo gufungishanya ikintu cyambye twagomba twigishe entertainment cyarico cheka man mu bisanzwe ni bimwe muramvuga hariho abantu baza muri ibi bintu batazi ivyo bajemo bataratahura ngo baje mu biki sivyo kuko nimba umuntu avuga ati jewe ngo nzogufungisha kubera ko wankoreye iki kintu urumva kwanza ico kintu gufungisha mugenzi wa mukorana akazi kamwe ngo biki nibiki ni urumva ngo jewe waje kuntaburiza ngo kubera ngo nakuvuze nabi urati rero ndababwira ikintu kimwe jewe nimba narakuvuze nabi genda utabuze convocation kugira inzigo rero ibandanye nakwica kuko narabonye kumenga iyi industry bangishizemo inzigo niniya cyane niniya gose hari umuntu mushaka guhura warakoze ikiganiro ntigeza kuri ntigeza agira iki kandi ikiganiro cyo ko ari carabwe sivyo wabivuze contre nivyo wari kuvuga nivyo wari kwemeza sivyo uri contre navyo
kugira ngo urabe yuko iyo ndirimbo boja kuyiraba y'uwo mujamo sivyo urashaka gupromotingira umuntu mu kajagari kandi muri sense negative kugira ngo umuntu twayaze arabitahura ibi bintu ni kiriko kiriko just ndamuponda ariko yarabitahuye yaravuze ati hariho abantu dutahura nabi muri industry sivyo ico gihe twari duhuriye muri show ya Natasha twaricaye hasi turayaga yari Double J na Kiriku aravuga ati hari abantu batahura nabi kandi bashobora kubishiramwo beef mukaba bansi mugabo wewe impamvu yavuze gutyo nuko afisi yari karaja kandi ahazi so turashaka gupromotinga ikintu mu kajagari canke mu sense negative kugira ngo ico kintu gishike kure wewe muri ivyo utabitahura reka kwiteranya n'abantu ngo gwana n'umuntu ngo kubita umuntu canke ngo ufungisha ivyo bintu byo gudusanga inbox mutwandikira ama message gudutera ubwo nzo gufungisha jewe muhagarike sivyo jewe alu tuwe ngato ni mu myidagaduro tuko dukora ivyo tuzi kandi tuzi ngene bikorwa bien sûr ikintu cazi ega nakora ikintu umuntu nakora ikintu umuntu atazi bitahura kera wa muri ivyo waramuvuga nabi nta kera oya urazi muri za 2010 urazi ndakubwira ikintu kimwe ahubwo je ribaza yuko n'abakera ahubwo ngira nibo banatahura oya za 2012 uko ofete ubu twatanga gutahura ubu batanguye kujijuka rero mu bisanzwe ikogwa erega mu bisanzwe niko bama bavuga iyo umenyereje indirimbo umuntu arayitinza akabimenyera kubera ko ubu unya n'abantu bagifisa ku gatima ko gushaka kwitwara gushavura ngo babaponze bariko baragabanuka ni bagenda ahubwo je no bahimiriza ko bogenda mugabo rero n'abatabigaragaza iyo ni content bro ushize mu kazi umugasho je ni content ndahitazamo umusaruro n'abatabigaragaza ku mbuga babigaragaza mu mitima yabo kubera ko iyo duhuye kenshi umenga twabiciye abantu bien sûr barakura bikijisho ukimvira ati mbe mana nisovye ko nigize ko grand besoin nibiki umengo waramwiciye umengo waramukoreye ikintu kitabaho hari umuntu ashobora kurabikisha nawe akavuga ati no tutazoguma tuvuga ivyiza byanyu gusa kuko nta vyiza byanyu mufise gusa nibibi birahari yego bibi none mushaka abantu ntibabimenye Jere ro kungenemeza ikintu wakigaragaje nzo kivuga Daniel Mabifese nguyo araguhagaritse ngo tugwane wamuvuze nabi ceno jeteraba ko ujeje ni naho yavuze ngo yari kunkubita bari kugwana jetera oui j'ai vu comment la situation était mugabo ni gute guys ni gute ushura kuza ngo umuntu yakuvuze nabi kandi abantu bose kwanza baranamuravye baranyugwa ukashaka n'umuntu nk'umuprofessionnel baranatanga nk'umuprofessionnel nka Bifese twemera nk'umuntu professionnel wahere none urashobora uri umuprofessionnel ukacikora ibintu nkabijya mu bantu umuntu twemera amaze amplisi mu bantu mukora umugumwe umuntu amaze imisi muri yindi asagategera umuntu ngo no gukubita kandi ngo sister ngo sanze ngo narakije ngo mandaguhaye amakofi bro nta makofi wari kumpa ukinga ni bebe guys no gutahura je nivyo mpora mvuga je reka ngaruke kuri iki kintu ntuzobona umuntu ubutobuto ngo mufate kushatse ngo ufate kumukindira ku mutwe uratinda kubwira ikintu kimwe kugwana tujoje na Bifese narabimubwiye kugwana singa si ku kuboko ni mu mutwe ni technique gusa wewe rero nimba wumva yuko ufite ubwo burebure fresh ushaka guhangana nanje welcome urazi baririmbye bazimye bivuye ku bandi baririmbyi ngo bagiraniye beef cyangwa ngo bavuganye nabi usanga ujya muririmbyi afise connection ziwe bien sûr connection agiye kuzankisha ujya wundi muririmbyi yego biriho kandi rero ni byinshi je niyo mpamvu navuze kuri Linkarlene Alu TV niho navuze ati reka kino kintu dramatize kukigwiramo cagihe bagiranye ikibazo na Bifese bien sûr rero urumva ikintu je muramvuga sikindi nimba ufise beef n'umustar sivyo je nibaza yuko kugira ntiwonona abafana mu mutwe kuko nimba udashaka ko nabantu banakwiyumvira nabi ubu jewe ndazi yuko hari abantu benshi bamaze kwiyumvira nabi Bifese kubisanga amaze gukora sinaba ndwambara amaze gukorera igisanga sivyo ariko yarakoreye igisanga dramati sivyo nabonye voilà bafitaniye utuntu tw'uturofaro ufatwa tubivu ni kubera ibintu biba nukuri ko batubibonye umuntu akuvuze nabi nimuhure mutwenge none kubera iki tuje uhamagaruka Bifese gusa cyangwa uvuga ijya nkuru wavuze bro ijya nkuru wavuze cyangwa ijya nkuru wavuze sister wewe ntiwandone ndaguha umuco kubera ko
twe turashaka promote oya none okay iyo ndamurondera hoho ngamuwo muco yari kuwumpa bakareka kushura abantu nane cha ndabivuga uko ndavyumva niyo mpamvu rero nico n'ikintu gituma twebwe dutanga inkuru uko tuyumva bivanye nuko naho umuntu yarondera bidakunda muga par contre turashaka kurondera abo bandi babegereye kugira ngo baduhe uwo muco cyo n'ikintu cyo gukoresha ariko twe ikintu duhagaze ko guys ni gute mufata inzigo mukayibika mu mitima yanyu ku nkuru twatanze mu bisanzwe urazi reka ndakunganire ngaho impamvu babika inzigo nuko baba basanzwe bayifise ega nta muntu abika inzigo atayasanzwe afise kuko nimba abika inzigo kuva kiri muto yarayibika ahubwo rero benshi baranatwihishije ko twe tuze tugende buke buke tu bazigaragaza tu je nanje bro usanga umuntu ngo we warantutse ngo ngujya TV ngo ntakiganiro nzoyiha ngo yaramvuze nabi yewe okay ntaco ntuzenya Alvin sinamuvuze fo warega kuvuga fo voilà ntaco ndabishize muri sanse bobo babishiramo sivyo Alvin sinamuvuze ko babivuga ati ngo naramuvuze nabi sawa sinamuponze siko nkuko babivuga ariko Alvin twarahuye turaramukanya fresh Alvin no murasta mu mutwe umeze neza yego no murasta mu sivyo ahubwo wewe vyahuriranye na cagi yavuze ati nta mu journaliste cyangwa umu influenceuse nzosubira guha ikiganiro tutayazi vyunguka kuko natwe abarimvye dukeneye ivyunguka cyangwa gata aho ni fresh nzokubwira sivyo none yari wewe nk'ababwira ko abaririmbyi bafise ako kantu ko kumva umengo umuntu akuvuze nabi kugira ngo twigishanye muca mu babanzi nikiye kintu babwira aho umuntu mu nzira mutora mukanya mu bisanzwe iyi ni business turimo sivyo jewe nimba naje mu kajagari ntahura uko nyene ko naje mu kajagari je sinaje kugira ngo tuba banzi kandi nabantu badanaza amavoka abadanaza amavoka bagenda bazunguruka nabandi atereka ahantu bien sûr sivyo bose afise ukuntu akora akazi kiwe okay bajya abantu bagenda barasemera mu ibara yavoka zandagara umva abo baba bari mu kajagari kuko hari abantu baca ko nko ku muryango canke bijyamiye idirisha riba riherereye ku ntuzenya kwibarabara yijyamiye ukaza umva yavoka mu matwi ni nkuko nga mu Burundi hari abantu bakora ibiganiro biri pose bien sûr bisoneye bakabisa biri pose fresh nabo ntitwoba nabo turabemera bien sûr mugajewe nanje nimba naje muri sense yo kuvuga ngo ndiko ndabaponda kugira ngo just like to entertain ni ko entertain jewe ndiko nkora uko ndacumva sivyo hariho filme nigeze kuraba abakobwa babiri bari ko bahiganwa mu bintu by'abamenyesha makuru umwe yari yamenyereje yuko azaza aratanga makuru ari pose uwundi nawe mu nyuma ujye yatanga amakuru ari pose agenda baramukura urumva haca haza uwundi wa wundi uwo wundi acaza nawe akora ibiganiro biri pose abantu bose baramutuka kuko sistire yiwe ahubwo nawe aca yubura gukorera live abafana baza baramwandikira ama message kuri televiziyo baze baramuha makuru ibiriko bibera mu isite hari uwisha inkoko hari uwivye inkoko kuruko akaca bivugira aho nyene uwo muntu yivye inkoko akuye ibihano urumva uca usanga we arikakora uko ikintu acumva hariho abantu rero badatahura jewe naje ku kuntu jewe ndagikora uko ndacumva kandi nta muntu azontegeka kuko ugiye kwigana bijyunda akora usanga atari ivy'iwawe none nkore ndi pose okay none ntibabibona jewe ivyo nkora ndi pose ukuntu bigenda ntibikunda kubera ko siyo style yiwe jewe style wanje ni nyene yo gusemerera yo kuvuga mu kajagari no kunyene yo kubatuka yo kubonona bien sûr yes muga nta beef zo birimwo nta gwankoro zo barurimwo we nitwahuruzo ndamutse yes tuko turabona ibintu bitrendinga ku social media tugere bijya abantu mukora ibintu bimwe tubifatanye nibe ugasanga mufitani ikibazo ko tusanga nkawe wari mufitani ikibazo n'umuntu ukaje usanga agiye gufata ujya muntu amafoto y'umuryango wawe agiye kuyapostinga
siko ibyo bintu biremera ugasanga abana biya bintu sivyo umuntu koresha umwanya na simbizi bari nshobora gufungishanya hagati yawo umwe apostinga abana babyaranye na simbizi n'umugore simbizi akavuga ati jewe uyu muhungu siramufungisha mugabo abana nyina w'umwana arashaka gufungisha koresha umwanya bivanye nuko koresha umwanya aguma postinga amafoto yabo biremerewe gupostinga umwana mu bisanzwe umwana nta kintu abazi ndetse nimba n'umugore atari muri industry ntivyemerewe mu bisanzwe ifa ko tuza turagira akarimbi ahantu tugeza hariho ahantu tutaba dukwiye kuza turarenza jewe nimba twarashwanye akarorero nkakoresha umwanya sinoca nja mu byo gutuka umwana wiwe canke umugore wiwe jewe umugore wiwe ona nabije byose byabaye byakoresha umwanya jewe umugore wiwe twagumye duhura 5 umeze neza yego kuri telefone twagumye tuyagutwa ni vyiza ko umuryango ushira mu mabifu yawe si vyiza na gato akazi n'akazi ubundi gupostinga umwana ku marezo sociaux namakosa kirabuje kandi kirahanwa n'amategeko namakosa cyane guys ziza ndiko ndavuga ninagira bifu n'umuririmbyi ntuzogende gupostinga umuryango wanje ndatanze gasopo kuko umuryango wanje ntaho bisa bisaniye hari uwo mbwiye ngo azogaragaze mama wanje lo 8 mars jeje ndamubagaragariza ahubwo ca nabwira ati je ndiko ngikirori na mama nenda vuga ati mama wanje urazi ngene kwanza ari baby urumva mama wanje ni mwiza cyane ahubwo ngo namwiba muri industry oya umuvyeyi birumvikana ariko gupostinga umwana uwo ari we wese ntivyemewe ntivyemewe kuko je famille yanje ni vie privée yanje sivyo akekana no ubwira abantu bariko barakora ivyo bintu duhere kurikoresha umwanya sivyiza ikintu je no bahanura not good sivyiza sivyiza ikintu tuno bahanura nuko mwumva mu bintu vya famille kuko famille ni kindi kintu famille ushobora kugukwega nyene ico uvuze ati gufungwa gafungwa ega famille ntiri muri industry abaririmbyi rero bagira beef twe conseil ya nyuma kugira ngo dusezere ikiganiro nigiko babwira muri rusange mu majabu makenya cyane abaririmbyi nibaza yuko kwanza cambere bubandanya bajijuka nko bariko barajijuka ica kabiri bareke kuza baratera ubwoba umuntu ngo bamufungisha kubera ngo yavuze nabi ndetse nzohagarika gukora strategy na jemo bro agahunda na jego sinzoyihagarika na gato nzoyibandanya ikintu je no bahanura rero nuko ikindi naco boheba ibintu by'ubugwibugwe bagashira hamwe tuhakaja urukundo hagati yabo kuko atarukundo nakazi nikagenda neza ntaga na gato reka tugushimire yari uko umuco utanze nanje ndabashimiye cyane sogaye turashime mwese mwako muradukurikirana behind camera ya promoter na Link Allen Alu turabakunda cyane twongera tubwira abafana ba Nick Drip Show mubandanye mugira subscribe mubandanye mugira share nyinshi n'ama partage n'ama comment batubwira naho twokosora bien sûr cyane sawa